amahoro mwese mukurikirana Dunda Entertainment ni ya televiziyo musanzwe mumenyereye. Ni televiziyo nshasha igiye kuvuga kuvyerekeranye no guhindura ivyiyumviro kuri umuntu wari we wese. Muri rusangi Imana iramutse ikurema ukavuka, umuvyeyi noneho ntabazi uwuri, mugabo bo basigaye babimenya ukiri mu nda, bakamenya yuko uri umukobwa canke uri umuhungu. Ariko ivyo ntacyo bitwaye, ikintu canyaco nuko wovuka uri umuntu ashoboye, wa muntu ashobora gutambuka, wa muntu ashobora kwiga, wa muntu ashobora gukoresha amaboko yiwe, wa muntu ashobora kugira ico azokora mu buzima. Muramaze kubona kugwaruka yuko umuntu abanza kwiga hanyuma agaheza amashure. Mu Burundi nk'akarorero hariho abantu benshi baheza bakaroreya batarabona iyo biriko biraja. Ariko twagomba tugaruke ku myaka umuntu aba yohera ko gukora, ku myaka umuntu yoba yohera ko gukora. Tugereranije no mu gihugu ca Kenya, jewe naragiye muri Kenya ndabona umuntu umwe agiye, yari umujene w'umukobwa agiye kurangura ibintu vy'impuzu mu Buganda. Igihe twari kumwe mu modokari yambwiye ati jewe abavyeyi biwanje baransohoye kuva ku myaka 18. Rero kuva ku myaka 18 imiryango imwe mu gihugu ca Kenya ica isohora abantu, isohora abana babo, ari byo babasohoza, ari amabotike, ari mitahe babaha. Ku myaka 18 abagusohoye, no kuvuga utangura kwiga kaminuza ku myaka, urumva nimba ari guhera ku myaka 18 ugera ku myaka 23 ijya abarundi bahereza ko bakaroreya wamaze kuva mu rugo waragiye. Ivyo rero ikintu bifasha ugwaruka nuko ugwaruka muri ico gihe baba bariko bararoreresha kutagirana, baba bariko bararoreresha kutarera amaboko, kuko igihe bakugumije muhira ugaheza bakaroreya uri muhira canke ukaba umushomeri uri muhira, uba ufise ibice vyinshi vyo kwigumira muhira na rijya muhira, baba bafise nk'urupango canke baba bafise n'ibindi bokuragiza canke bokuraga. Ariko iyo abavyeyi bagiye kurya bapfa nyene bakava mu buzima bagusize aho hantu, ni ukuvuga kare bakugaburira, waryama ku bwabo, wabaho ku bwabo, urwo rupangu bagusigiye n'ubundi birangira mwarugurishije mu gihe uba uri umwe canke muri babiri canke muri batatu. Amaherezo yavyo ni kugirane kurugabura. Rero nashaka kubwira ugwaruka rw'abarundi yuko guhindura ivyiyumviro ahubwo bo bitangura kuva ku myaka 15 kuduga kugera ku myaka 18, aho buri mujene wese ashobora kwiga kwibako akagira ico bita stamina. Stamina ni nguvu ziba ziri mu muntu bivuye ku mutima n'umutwe n'agatima kakandi kitwa la mesure k'umuntu, agatima nyene mpanuzi kaba kari muri wewe kagutuma ugira inguvu, ico bita stamina. Stamina ni nguvu umuntu aba yifitiye, haba harimo icizere, hakaba harimo kumva yuko kwisi yogira ikintu hasize. Ugwaruka rero rurakwiye nago kugira iyo stamina canke ico cizere cyuko umuntu ashobora kuva mu buzima afise ikintu hasize. Cyo kimwe nuko ugwaruka rwishi uhereye ku badamu, ugwaruka igihe ruheza amashuri rugasha rugenda kurongorwa, hanyuma kubera bazoba bashikiye mu ngo zubatse canke zuzuye canke umugabo yamaze kurondera, murabizi ugaca usanga n'akazi ntukarondera, ugaca usanga ntupambaye n'ubuzima canke ngo uri kurironderera ivyo kwikorera wigenga. Ivyo biragutuma umugabo ashobora kugusubiza hasi. Cyo kimwe na ya stamina wahora ufise ukiri kwishuri, za ndoto wari ufise ukiri kwishuri ziraheza zikagenda nta kimwe bimaze, ugiye kurongorwa bigace birangira ubaye umuntu
ubushomeri wo ngaho y'amashuri wize agacaba uko nyene. Rero ugwaruka turuhanurira iki muri iyi myaka igezweho, cyane cyane ugwaruka go muri East African Community rw'abarundi, abanyarwanda, abakongomani, abatanzania, aba muri Uganda, abo muri Kenya cyangwa nabo muri Somalia, Afrika y'Epfo n'abandi. Ukunda gusanga ugwaruka twese turindiriye ubuzi twahejeje amashuri, ariko siko biba bimeze. Mu bindi bihugu bagira ama invention, akimvanta cyangwa akerabora, gucreatinga, kuba umukreator ni kugira ikintu crea. Aco gituma amashirahamwe uyabona mu gihugu ari menshi, burya afise ivyiyumviro by'abantu baravyiyumvira hanyuma bakabishyira mu ngiro bakabicrea. Ugwaruka nago ntigwari rukwiye yuko rumara uwo mwanya wose ruri muri ivyo atakintu na kimwe ruriko rurakrea. Ibi rero biva muri ya stamina umwana avukana, hanyuma akagirirwa ico bita maintenance, bakamumaintena, abavyeyi bakamumaintena, bakamushigikira. Ariyo mpamvu ugwaruka rutokwigungana ibintu, kuko kwigunga, iyo wigunze urugwaruka, iyo wigunze uri umwana mutoya, ntuganiriza abavyeyi canke ngo ugende ubwire ibibazo byawe abagenzi, canke muje en groupe by'abandi bakubwira yuko mwoja mu makooperation, mu makoperative canke mukaja mu migwi y'ama association, biratuma abantu buguruka mu bwenge canke bakagira ivyo bita ama conference n'ibindi. Rero ugwaruka iyo gwigunze, narya ubu ruba rufise amatelefone yabo ya Android, bamwe uzosanga basariye amatelefone yabo ya Android, bagenda muri TikTok itashobora kubahemba, bagenda muri Facebook itashobora kubahemba. Ariko no munsi abashoye imitahe muri Facebook n'abashoye imitahe muri TikTok, uno munsi TikTok yaramaze kuba stable, irabahemba abamaze gushoramo imitahe. Rero ugwaruka gubu aho kugira rushobore gucreatinga ibintu bitsorama, ruragenda mu ibarabara rugacika abasazi uko nyene. TikTok nibamenye yuko muri TikTok abashoyemo imitahe kujya kuntu nyene biryohera, babona umenga ni ibintu biryoshe, bo baba bariko baronkamwe amahera menshi cyane. Rero kuri no ngingo rero kuri ubu muri no mwaka wa 2026 turabafitiye indi application yo gushiramwo imitahe. Iyo application nimba mudukeneye yitwa Xpaging. Iyi Xpaging iri international, iri mu bihugu byose, iri ku isi yose. Rero iyo urashoramwe imitahe uvuye ku mahera make cyane. Rero ukeneye yuko tukubwira yuko wotera imbere ugashiramwe umutahe muri application, nitukubwiye yuko ino application woyikoresha gusa nkuko uri gukoresha TikTok canke Facebook, ahubwo ni vyiza yuko ukoresha application wabanje gushiramo umutahe. N'ibintu bibiri, hariho kuba umuyuza, kuba umuntu akoresha application, gukoresha TikTok, hakaba no kuyikoresha washizemo umutahe. N'ibintu bibiri. Rero ino application nshasha yitwa Xpaging International, dukorera muri Bicol House, no kuvuga muri etage igira kane, inimero 19. Ushobora kuba ofisi ico ubaza kugira ngo ushobore gushora umutahe muri iyo application ya Xpaging. Rero ico twahanura ugwaruka nuko batoshoka bashora umutwe mu kintu nk'ubu bariyandikisha muri TikTok bagashoramwe umutwe ariko ntibibaha amahera, ntibigerageza ngo bibaha amahera. Rero haje yindi application nshasha twagomba tubatumirire mwebwe cyane cyane ugwaruka mukibasha yuko Xpaging International ibibanza biracahari byo gushiramwe imitahe. Kaze mushiramo imitahe, hanyuma ikindi gihe uzoyikoreshe uhamagarana n'abantu, ukoresha amapere video canke wiryohera mu nka kujya mwiryohera muri TikTok, ariko umenya yuko washizemo imitahe kugira ngo n'abandi bazoyicako bazobe barakwinjiriza amahera wicariye nk'ahantu. Rero ikaze mwese kuri Dunda Entertainment, tuzogaruka tubahindurire ivyiyumviro kugira ngo ugwaruka rugira ico rukoze. Murakoze, bye bye.